Mwiriwe, mwaramutse, bivaye na muserere. Njyewe urakoze udasanga kuri Kiyago Cabo TV. Bwa mbere mutende kuri subscribe, like, partage, commentaire. Kuri uno musi tugiye tubagezeho inkuru nshasha. Inkuru ivuga ku rupfu rwa Yahya Sinwar. Uwo Yahya Sinwar ninde? Neza neza tugarukiye muri Palestine aho bita muri Hamas. Byose niyo vyabereye. Uwo Yahya Sinwar yari umuyobozi wa Hamas. Yahya Sinwar yiciwe ku ntebe. Byose byari bibi cyane. Neza neza Israël yabonye Yahya Sinwar ariko agenda ajana n'abamucungera. Abasirikare ba Israël baramubonye bavuga ati ujya ni Yahya Sinwar. Uwo Yahya Sinwar rero baciye biyumvira kumutera igrenade. Amaze kwinjira mu nzu, abasirikare ba Israël niho gutera igisasu coroheje cyane. Nuko Yahya Sinwar nkuko yari yicaye ku ntebe yitwikiye ibintu byinshi abararashwe. Nkuko mubibona mu mashusho, Yahya Sinwar yari yambaye impuzu za kimizirmane kandi akaba yari yitwikiye mu maso hose. Nuko abasirikare ba Israël bariko barazunguruka muri nyazu baraba abantu bamaze kwica, babona harimwo Yahya Sinwar. Nuko rero nyuma yaho Yahya Sinwar yaciye ajanwa muri Israël, aho twavuga neza neza muri Yerusalem, ku mugwa mukuru wa Israël. Byose byari bigiye kugenda gute? Neza neza uwo Yahya Sinwar ashikanye muri Yerusalem bari bagiye kuraba ADN yiwe. Barapima, bapimye basanga Yahya Sinwar niwe koko. Nyuma yaho Benjamin Netanyahu niwe yaciye abimenyesha yuko Yahya Sinwar yishwe. Tugaruke cyane ku mateka ya Yahya Sinwar. Mbega Yahya Sinwar yaba yavutse ryari? Yahya Sinwar bivugwa ko yavutse itariki 29 z'ukwicumi 1962 muri Canyanes, neza neza mu gihugu ca Palestine. Itariki 16 z'ukwicumi 2024 niho uwo Yahya Sinwar yicwa, akaba yishwe rero nkuko nabibabwiye na Israël. Tugaruke cyane ku muryango wa Yahya Sinwar. Ubuzima bw'umuryango we bwari bumeze gute? Uwo Yahya Sinwar yari afise abana 4 gusa n'umugore umwe. Yahya Sinwar nkuko bivugwa na benshi, byaravugwa ko Yahya Sinwar ari umwe mu bagabo bari bakomeje ino ntambara ya Israël na Palestine. Yahya Sinwar nkuko mubyumva, Yahya Sinwar ni umwe mu bantu bari barishe abanyamerika benshi baba muri Gaza canke se muri Hamas. Ivyo rero bikaba byarababaza cyane Joe Biden. Neza Joe Biden yariko yerekeza aja mu Budagi, niho yabona iyo nkuru. Amaze gushika niho yatanga interview ku bamenyeshamakuru avuga yuko anezerewe cyane no kubona Yahya Sinwar yicwa. Ati rero ibyo bizotuma intambara igabanuka, kandi Yahya Sinwar yaramaze kwica abanyamerika benshi. Byose byatanguye gute? Uwo Yahya Sinwar ni umwe mu bagabo bari bize muri kaminuza yo muri Gaza, akaba yarafungiwe muri Israël. Yagiye muri Israël, Hamas arakarere gato cyane kataragera kure. Ubwo yava mu ibohero ryo muri Israël, Yahya Sinwar niho yashimishwa cyane abonye Hamas ari akarere katari Gaza. Ibyo rero Yahya Sinwar byaramunezereje cyane, acahita afata umwanzuro wo kwibera muri Hamas. Nyuma yaho niho Yahya Sinwar yahabwa ubutegetsi bwo gutwara Hamas. Tugaruke cyane kuri Kamala Harris ari muri Leta Zunze Ubumwe, niho yamenyesha ko
iki gikorwa kibaye co kwica Yahya Sinwar ari kimwe mu bikorwa bigiye guhagarika intambara hagati ya Hamas na Israël tutibagiye na Hezbollah. Ibyo rero bikaba byavuzwe na Kamala Harris kandi akavuga ko ibihugu byose bitekanye ku bw'ico gikorwa kuko ari umwe mu bantu bica abanyagihugu itariki 7 z'ukwicumi aho intambara yatangura. Akavuga rero ko ibyo bigiye kuba igisubizo. Mu ijambo Kamala Harris yavuze ati, Today, Israel confirmed that Yahya Sinwar, the leader of Hamas, is dead. Uru rupfu rwa Yahya Sinwar rugiye kuduha umutekano kandi imbohe zigiye kubohoka. Nubwo muri Palestine ari umubabaro, Israel akaba munezero. Ibyo bitotuma Palestine iba mu mahoro no mu mutekano, intambara igahera burundu. Ariko nubwo Kamala Harris ariko abivuga, Benjamin Netanyahu we siko abibona. Kuko Benjamin Netanyahu we kuri uwo munsi apfa niho yoherereza ibindi bisasu byinshi muri Gaza no muri Hamas. Nubwo biruko nyene, Benjamin Netanyahu we ibyo akora sivyo arinda kubabwiwe, nibyo ahereza n'umutima. Mu ijambo yavuze ko ahubwo agiye kuyikomeza kubijanye n'intambara. Iri si ryo herezo ryavyo, ahubwo agiye gukomeza igikorwa. Kuko biboneka ko Benjamin Netanyahu ari umuntu akunda intambara cane. Ivyo rero nk'uko muvyumvise niwe yavyivugiye. אני ניצב בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סינואר חוסל. Muri ino ntambara rero twovuga ko abantu bamaze guhitanwa nayo barenga 42,000. Ibyo rero bikagaragaza ko Benjamin Netanyahu twovuga ko yoba ari ishetani yamufashe itagira uko ingana, kuko ibikorwa rikakora atari ibikorwa byiza na gato. Tubibutsa kandi ko Benjamin Netanyahu yiharije cyane kwica abategetsi cyane bariko bahangana nawe. Aha twovuga nko muri Hezbollah, Hassan Nasra akaba ari wa mbere yamanje kwicwa, nyuma yaho aca yica Bwana Hashem Safedin akaba nawe yishwe ari umukuru wa Hezbollah. Niwe yarateguwe ko asubirira Hassan Nasra. Ibyo rero ni ibintu bibaje cyane kuko bigaragara ko Benjamin Netanyahu ashaka kwihariza cyane mu kwica abakuru kandi atashaka no guheba intambara. Mbega bizohavura bigenda gute mu gihe Benjamin Netanyahu yohakana burundu guheba intambara? Cyane ko mubona yuko Joe Biden ariko amusaba ko yohagarika intambara ndetse na Kamala Harris. Aha rero ni hano dusozereye ino nkuru. Wowe ari kudukurikirana ntiwagire gushaka subscribe, like, partage. Yajera ko jidasanzwe kuri Kiyago Cabo TV. Naho utaha.